FPI iteka ryawe iteka ryanje. Fraternité de patriotes Ineza. Hariho imigambwe mwavuze ifise igisirikare, none mwebwe mbega nka FPI umugambwe mushasha murafise igisirikare? Nimba mutagifise mugiye gukorana gute n'igisirikare cavuye mu migambwe isanzwe ihari? Ubwa mbere twebwe dutamanzuye mu mwanya mwiza. Novuga ko uravye iyo twagiye turaca biraryoshe iyo hari imigambwe yari maze umwanya itwara abantu bose bakibaza bati reka turimbure. Twaranezerewe. Ni kibazo nashatse kubaza mu bihe bitandukanye kugira ngo kigarukeko. Mbega uwo baza abantu babaye mu mugambwe wadutwaye bwa mbere utwa nka Iprona bo tubwira ko banezerewe n'uwo mugambwe. Mbega uwo tubwira abantu bari mu mugambwe utwa Frode bo tubwira ko banezerewe n'uwo mugambwe. Mbega abadutwara uno munsi itwa CNDD-FDD twobabaza by'ukuri bo tubwira ko banezerewe n'uwo mugambwe. Ikibazo duca tuja kurimbura bimwe naheza kuvuga mu kanya ivyo abantu baronka muri uwo mwanya. Mbega bironka abariko barafata ingingo canke n'umunyagihugu muto muto. Nivyo niryo rimbura. Nico gituma nagaruka ko nti kumugambwe ufite igisirikare canke umugambwe ufite igipolisi siryo ryari kubikosa. Ikibazo nyamukuru ni hamwe bihera mu mutwe no mu mutima. Mbega babifita kugira ngo barangurire ineza ya bose canke babigira kugira ngo bikingire. Niba babigira kugira bikingire ntaco bidutwaye kuko mwene ivyo bibanza kurya babiremye. Uno musi twoja kurimbura mu migambwe yose turasanga abantu bose baremye mwene ivyo bintu vyitwa inguvu, igisirikare, igipolisi, kurema ububasha butandukanye harimo abarimo mu babireme bonyene ari bo vyabahonyanza. Igihe rero bishobora kubahonyanga twashaka ko abantu bagimenya bati mbega ibikurikirana ibi. Uno musi ndafata uburorero nkiyumvira mbega abasirikare bacu bafise abantu ejo bashobora gukukuruka. Mbega abo bana bazobaho gute? Base batakiri mu gisirikare, base batakiri mu gipolisi. Mbega abana babakuru ejo base batakibirimwo abo bana bazobaho gute? Ngici kibazo nyamukuru. FPI rero ntikeneye igisoda, ntikeneye igipolisi. Ishaka ko izi politike tuvuga zirema ubugwaneza mu bisata vyose n'ibisata vy'umutekano. Umusirikare yumva amerewe neza agira ati ndi kumwe n'abantu bantahura, jewe njejwe umutekano, hari abajejwe kungaburira, hari abajejwe kwigisha abana banje, hari abajejwe kuvura umuryango wanje, twese tukabaho tumagirirana. Igihe ivyo tutabitahura ntituzokwama kuri inosi. Ntidukeneye rero igisirikare twebwe kuko nababifise siko biborohereje. Nyimba bibafasha gushobora gutsinda amatora canke gushobora kurenga amategeko ni vy'umwanya, ejo bamwe baravyicuza batakibirimwo. Tugira n'Imana isi ntihagaze. Aha turi ejo hazoba hari abandi. Abari bahari bakoze neza ntibazovyicuza. Mugabo uko biba kose buragorovye ejo burakeye tuja kure. Ntidusubire kwishimiriza inzego z'igihugu kubera ibibi dukora, nituzishimirize kubera iteka tuziha abantu bamererwe neza. Nipfuriza abasirikare b'abarundi kuba abasirikare b'igihugu gusumba abasirikare b'imigwi, kuko iyo batakibirimwo niho iteka ryabo rigaragara. Iyo wari umusirikare ukabona abantu bakunamiye bati waradukoreye ivyiza. Co kimwe n'ibinezero umwigisha, umuganga. Iyo wakukurutse ukabana abantu bakora amasaba bati mwigisha urakomeye, muganga urakomeye. Twese twategezwa kwishimira umwuga twakoze kwiteka twawukoranye, kuko uzodushimira ntituzi aho tuzohurira. Waba umusirikare, waba umupolisi, waba umutegetsi w'igihugu, ishimirize iciza wakoreye abandi gusumba kwishimiriza akanya biguhaye ko gucinyiza abantu. Kamara umwanya urume rumara ikaramba. None ko mugiye ku rubuga rwa politike muhuriye n'iyo migambwe ifise igisirikare, muribaza ko bizoborohera kuja guhiganwa n'iyo migambwe? Ico nico twemeye, dutegerezwa kuvyemera. Ibihari mu gihugu niko bimeze. Igihe tuzoba turiko turaganira, ibi turiko turavuga kuri twebwe niwo muti. Umusirikare navyumviriza abishire mu gutwi. Umwe wese yibuka ati ineza yanje, ineza y'umwana wanje. Ejo sinzoba ndi ngaha. Naribukije kimwe. Umusirikare yinjiye mu gisoda mu 2003 afite imyaka 18. Uno munsi asigaje imyaka 7 kukuruke. Ashobora kuba yaravyaye, ashobora kuba arusha. Ico yipfuza uno munsi so gusubira mu ntureka, nuko igihugu kiramura abarongozi biteka
ejo bazomwibuka bakamukunda bakamusonera. Ngiki ico nipfuriza. Kuvuga rero ko bizotworohera canke bizotugumira ntibiva kuri twebwe. Umwe wese aze yomerwe n'icaha yakoze. Mugabo twebwe mu muhamagaro wacu turi mu muhamagaro wo gukora ivyiza. Abo bantu bose tubakorera ivyiza. Ni kimwe navuga, FPI ntije nk'umugwi uje guhangana. Tuje kwiyumvira isinzi ry'abasirikare b'u Burundi kuva mu 1962. Mbega barihe? Abakukurutse, abana babo, abuzukuru babo, bose abo bose, abapfuguye ku rugamba mu bihe bitandukanye. FPI igomba kubiyumvira irabice yo bamarira. Nico kimwe nabigisha abaganga. Iyo mirimo yose abayiciyemo, FPI je kwiyumvira ati mbega kuva twikukiye abantu bajakaye twobasubiza gute iteka ryabo. Bo abariho canke abatagihari abana babo n'abuzukuru babo. FPI je kwiyumvira umurundi wese ico yo mumarira. Gusumba kumva umengo hariho uzoba intambamyi. Nta ushobora kuzibira ubwenge, nta uzibira umutima mwiza. Ntitwihuta, ntiduca ku giti, mugabo tuje uteragira ineza kandi ntizosubira inyuma. Tugira amahoro.